kumbe abantu bose batizera ni kubera ko bumviye Satani. Kumbe watu wote wasioamini kwa sababu walimtii Shetani. Harura rero abatizera bari kwisi. Hesabu wasioamini wako katika dunia. Ucutaura ko Satani yari expert. Unajua kama Shetani mwenye ujuzi. Kuko umuntu wese atizera. Kwa sababu kila mtu asiamini. Shetani yaramuhumye amaso. Shetani amemfunga macho. Kugira ngo ntabone ubwiza bwa Kristo. Ili asione uzuri wa Kristo. Afite experience yo kuboha amaso y'abantu. Iko na ujuzi ya kufunga macho y'abantu. Nibabone ubwiza bwa Kristo. Wasione uzuri wa bacha baguma hanze y'ishengero. Ariko ubu yarinje no mu ishengero. Lakini if amengia hata aho n'abanyashengero babona ukoresheje ibitangaza kubera ko bahumye amaso kwa sababu wamepigwa bakaca bavuga ngo ni Shetani. Wanasema eti ni Shetani. So this night icyambere ndahumuye amaso ya muzina ryayo. Kama kwanza na ufungwa macho yako. Abatarizera bizere mu izina ryayo. Sio amini waamini kwa jina la Yesu. Somera abanyefeso 4:27 I'm about to finish. Waefeso 4:27 andi maverse muraza kuyandika muzoyisomera muhirago na finish. Verse mtayandika mtasomea nyumbani. Wala msimpe Shetani nafasi. Don't give a chance to the devil. Usimpe Shetani nafasi. Ne donne pas l'accès au diable. Usimpe Shetani nafasi. Ntimuhe wamugwaniza icicaro. Usimpe Shetani nafasi. Iyo niyo verse nzi mu ndimi zine. Iyo ni verse najua kwenye lugha 4. Uko niyo verse y'ubuzima bwanjye. Kwa sababu ndio mstari wa maisha yangu. Uyu mutipe nta cicaro ndamuha aje naho bikashika ko ndamwicicaro ndamwicaza ku gasonga bugari kariko imisumari imucumite agume ikorako imisumari imbere yo kwamvugisha. Huyu jamaa simpati nafasi, hata akija nikimpata nafasi namwikalisha kwenye kasonga ugari kwenye kuna misumari akikai mchumite. I bless you in the mighty name of Jesus. Bariki. So ndumva kubasengera. Can I pray for some people here? Nasikia kuwaombea. Okay. Nsomera Abanyefeso 6:11. Hadi maverse yote bayandi. 6:14. 11. 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kusimama juu ya nguvu ya hila za Shetani. Ntibishoboka kumutsinda n'ibigwanishwa bimwe bimwe kugira ngo mutsinde bigusaba yuko wambara amaraso ya Yesu, izina rya Yesu, umuriro wa Mungu. Imani iragupropose kwambara ibigwanisha vyose. Haviwezekani kumshinda huyu Shetani ukivaa vifaa vimoja. Vinaomba uvae damu ya Yesu, Roho Mtakatifu, vitu vyote ambavyo Mungu anakupa. Ikintu cyose uzokumva ari kigwanisha cyo mu buryo bw'imwe. Kila kitu utasikia ni silaha ya roho ya anga za roho. Gishire hafi yao. Uweke karibu yako. Uko Satani aza mu nzira zitandukanye umukubitisha mabomba atandukanye. Kwa sababu Shetani anakuja kwenye njia mingi na umpigishe mabombe tofauti. Uno musi tugomba tumukubitisha mabombe kabadosio ya Saddam Hussein na mabombe ya Yesu Kristo. Tunahitaji tumpigishe mabombe ya Yesu Kristo hapana ya Saddam Hussein. Saddam anayesha kufa. Na Saddam ameshakufa. So I bless you in the mighty name of Jesus. Nakubariki kwa jina la Yesu. Ndizera ko muriko murafashwa. Naamini kama mko mnasaidia. Alors the final solution is this. Mwisho ni hivi. Somera Apocalypse 12 umurongo w'indwi n'umurongo w'8. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 7 na mstari wa 8. Na mstari wa 8. Ngomba rero ndakwereka ibigomba gukurikira. Nikonesha nayo fuata. Inyifato yo mwijuru. Gisi mtu anayojishika. Inyifato yafashwe mwijuru. Gisi walijikamata mbinguni. Igihe hari intambara na Shetani. Wakati palipokuwa vita na Shetani. Kugira ngo uco wifata nawe mu nzu yawe. Nyumba yako. Kugira ngo ugire inyifato nyene. Ili ukue na kamato mzuri. Ugire inyifato nyene. Ukue. Ujikamate hivyo pia. So somera majambo nacho, My friend, byarashobotse ko mwijuru avyuka intambara. Icambere Mikaeli n'abamarayika biwe. Umviriza, Mikaeli n'abamarayika biwe. Mikaeli na wamaleka wake. Mikaeli n'abamarayika biwe. Mikaeli na wamaleka wake. Iyo bavuze Joshua n'abantu biwe. Wakisema Joshua na watu. Nibavuze icyaha. Abakusema. Ni Joshua ahagarariye iyo ntambara muri uwo mwanya. Ni Joshua anashimamia hiyo vita kwa hiyo mji. Abamarayika bose n'ab'Imana. Wamaleka wote ni wa Mungu. Ariko birivuga ngo Mikaeli n'abamarayika biwe. Lakini Biblia inasema Mikaeli na wamaleka wake. Igihe Imana yavuganye na Moses. Wakati Mungu aliongea na Moses. Yabwira Mose. Wabonye abantu bawe ivyo bakoze. So abitwa abantu Imana yampaye nga. Wale wanaoitwa watu. Abo birivuga ngo Joshua n'abantu biwe.
ambao neno la Mungu anasema Joshua na watu wake. ngomba ndabayobore muri bato tugomba dukubita satani mu kanya gato. Nahitaji ni waongoze kwenye vita tumpige shetani. Nimwanyemerera turabikora n'inkomezi. Ukinikubalia tutafanya na nguvu. Ndagukora prayer into my house. Nitakuwa kufanya maombi kwa nyumba yangu. Namwe mubane nanje muri prayer. Nanyi muwe pamoja nami kwa maombi. Abari tari bavuge ngo I am ready. Wenye wako tayari waseme niko tayari. In the mighty name of Jesus. Kabradia kabadozash. Lambradia kados kalabradia adosh. Thank you. Ngomba kudeliver mazu. Nahitaji kufungua manyumba. Ngomba kudeliver mazu. Ngomba kudeliver mazu. Ngomba kudeliver ico chumba urimo. Nahitaji kufungua ico chumba. Ngomba kudeliver izu yawe. Nahitaji kufungua hiyo. Receive me today. Pokea mimi kwa jina. Ngomba nze kugufasha. Nahitaji kukusaidia. In the mighty name of Jesus. Nje mu izina rya Yesu. Nakuja kwa jina la Yesu. Gukora ico Yesu yampamagariye gukora. Kile ambacho Yesu alinituma kufanya. Are you ready? Uko tayari? Thank you Holy Spirit. Asante. Somera my fils. Nisomee kijana wangu. Gisato kigwana n'abamarayika bacu. Nibatsinda kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Inyifato ya mbere yo tugwanye na shetani tumukubita kugezaho ahiwe hataba hakiboneka. Gisi tunapaswa kujikamata ni kumpiga shetani mpaka nafasi yake isionekane. Ingorane mumukubita mukamusigira ikibanza, musigira ikibanza aragaruka. Tatizo mnampiga mnamwacha nafasi, mkiacha nafasi atarudi. Ico bita foothold. Kile ambacho wanaita kupiga na aho ashira kirenge. Pale ambapo anatia mguu. Utegerezwa kumwima anashira karenge kiwe. Unapasha kumnyima pale ambapo anaweka mguu. Biblia ivuga muri Luka 10:19 ngo ndabahaye ubushobozi. Luka 10:19 na upatia mamlaka. Wo gukandagira inzoka na scorpio. Ukanyaga nyoka na nge. Nubwo kunesha ingome zose za wa mwanzi. Na kushinda nguvu zote za adui. So ngomba kwinjira muri prayer. Nahitaji kuingia kwenye maombi. Okay, don't worry, ndaza kubuja. Usiona tatizo niwambura ngaha live. Ukinikosa hapa live. Ubandanye unyumviriza ku majwi. Uendelee unasikia kwenye anu si microphone ishoboye gushitsa ijwi. Kwenye mikrofoni itaweza kafikisha masauti. Ngomba kugenda. Nahitaji kwenda. Ariko ndagusavye nawe ukore. Lakini nahitaji na wewe utumike. Iki gicapo nyene ngomba gukorera into my house. Iki gicapo nahitaji kutumikia ndani ya nyumba yangu. Nico gicapo ngomba yukukorera mu nzu yawe nawe. Gicapo nahitaji na wewe utumikie kwenye nyumba yako. Fata time uinjire mu chumba chao. Shika muda uingie kwenye chumba chako. So don't worry, ngomba gutangura kubuja. Usiwe na tatizo, nahitaji anza kutembea tembea. Video nayo uguma guca video naco muguma mubona intebe. Video hata ibakie hivyo hivyo mtabaki mnaona kitu. Change baraza kubashirako video ya background. Background. Bashaka kushira ya video ya no bareke gutyo. Wache hivyo. So urashobora gufata amazi. Utaweza kushika maji. Suko nizera amazi. Sio kwa sababu naamini maji. Ariko ndizera ijambo. Naamini neno. Hama amazi ni transportere munini cyane wa onction. Akisha maji ni transportere mkubwa wa mafuta. Buja amazi niyo afise ijwi ryumvira ningoga. Maji ndio yako na sauti ya kusikilikana haraka. Amajwi arumvira cyane. Amazi arumvira cyane. Maji yanasikilika sana. So I take this mfashino chupa. Nashika hii chupa. Umuntu wese ahari afata amazi. Kila mtu pale alipo. Blaze fata amazi nacho ndabizi kuri uri mu winga bw'ivyuma, but you have to walk. Iyo ndiko ndakunda ko every person enjoy my power. Hata kama uko kwenye mitandao ushike maji, kwa sababu kama niko natumika nahitaji kutumika. Oyamba ngomba ko umuntu wese atabagwa. Ndakuwa nahitaji kila mtu asaidizwe. So fata amazi. Ushike maji. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Bashaka kufata amazi. Tuzoka shika maji. Ngomba gusengera amazi. Nahitaji kuombea maji. Ama nitweza kusengera amazi. Tumaliza kuombea maji. Hama. Akisha. Ninaweza gusengera amazi. Tumaliza kuombea maji. Ndakubwiye ico tuyakoresha. Nikwambia che tutatenda. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Barabade kosiba. Balabashe. Mama. Abayafise bose muheza gigwe. Wanayokuwa na maji wote mbarikiwe. So I'm waiting, ngomba kubona bamaze gufata amazi. You write that down. Fisa abantu barenga ibihumbi bingahe bariko barankurikirana. So I can pray. Ndibaza ko abantu bose bamaze gufata amazi. Nafikiri watu wote washashika maji. Icambere amazi tugomba kuyakoza iki? Kwanza aya maji tunahitaji kufanya nini? Ndakeneye gusa ku active your faith. Nahitaji tu kupandisha imani yako. Yuko aya mazi aho uza kuyasuka hose. Ya kwamba aya maji popote ambapo utayamwaga. Uzoburi kurahakura ivyago. Utakuwa kuna yatoa bala. Shetani atazosubira guhonyora kandi. Thank you. Okay, Manyi avuze ngo ari Kirundo ariko asengera urugo rwiwe. So you are connected, don't worry, ufata amazi gusa. Ndasenzere. Naomba. Mana nsenga, mana nkorera. Mu buto bwanje
no mu kubaho kwanje nagiye mbona ungirira neza. Nibuka igihe nasengeye amazi ndi muri bisi, Magi arayanywa arakira igitangaza kandi n'amazi amezi ari mu nzu. Nibuka igihe nasengeye umwana yanyoye ishano, ndababwira ngo bafate amazi bayamuhe arakira. Barangiriye ubuntu, ngiriga ubuntu bwo kwakira grace in what yo kwatura ijambo mu mazi akumvira. Lord my Father, aya mazi afise role imwe muri no mwanya, role yo kudeliver abantu muri no joro, kugira ngo abantu bibave bayavundika ngo bayakoreshe ejo, turaza kuyakoresha uru mwanya nyene. Ushatse kunywa uranywa, ushatse gusuka mu nzu urasuka mu nzu, ayasigaye nimbuza kuyoga n'agaza kilte, but amazi ufise mu maboko niyo ngomba ko dukoresha yose rino joro. Igituma nanse uko yakoresha ejo, nanse yuko utangura gushira ukwizera ku mazi. Kile ambacho natuma nakataa msiyatumikishe kesho, nakataa msianze kutia imani kwenye maji. Kama unataka kukoga uyakoge, ukitaka kuyanywa uyanywe. Tugomba tuyakoreshe ubonyene. Tunahitaji kuyatumikisha sasa. Kuyanywe. Ukihitaji uyakunywe. Ariko icyambere tugomba gukora. Chamara kwanza tunahitaji kufanya. Kwa kundi nyene Musa Gisi Musa yabwiye Abisirayeli ngo basuka amaraso ku bishima jango. Aliambia wana Israeli tu wamwange damu kwenye milango. Ile ntoyo hejuru amaraso. Lento ya juu damu. Ku ruhande amaraso. Pembeni damu. No ku rundi ruhande amaraso. Pembeni damu. So ico nico ngomba kuyakoresha cyambere. Cyo njo nahitaji mukifanya cha kwanza. Ariko kandi bishima jango by'ubuzima bwawe byose. Tena machango za milango za uzima wako. Yeah. Vyose biraza gutabagwa inda mighty name of Jesus. Yote atasaidishwa kwa jina la Yesu. Ndazi neza kwa mazi yajeje kwa kili jambo. Najua kama maji yashamaliza kupokea neno. Edos calabra ijambo lilinje mu machupa yose. Neno linaingia katika machupa yote. So now you can walk. Sasa tunahitaji tutumike. Urashobora kuyasuka. Utauzuka ya mwanga. Mukanya gato nuza kumbona nga don't worry. Kwa muda kichocho utaniona hapa. Je imani tanza kajo ndagakorerako. Kama Mungu anapana nafasi mimi nakatumikia. Nanje ngiye kuyasuka. Na mimi naenda kuya tufise autour de 3-7 minutes. Tuko na tunapana dakika 5 kama 7. Tuko tunasuka mazi gusa. Tutakuwa tuko tunamwanga maji tu. And then akisha kugaruka ngaha kwa akili vyacu. Tutarudi hapa kupokea yetu. In the mighty name of Jesus. Jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Ichuza gukora wewe ni kimwe. Chochote tutafanya wewe ni kimoja. Aho yasuka watura gusa mu izina rya Yesu. Kwenye utamwangu nasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ufashe cyane cyane ku makoyi y'ibibambazi nuhare. Unisaidie sana sana ku makoyi ya vibambazi. Ofisi kitanda nureke gusuka kutuzi dukedu. Kama uko na kitanda umwangi tudogo. Usuke ko dukedu. Usikose kumwanga tudogo. Suka kuri garderobe yao. Umwange kwenye kunaweka nguo zako. Ukabati wabisemo dupapuro suka ko duke abemo onction qui touche tes documents. Kabati ambayo uweka madokima yako umwange tudogo upakwe mafuta yenye yatagusa. For the glory of God. Ufanye ya ajili ya heshima na sana. Imiryango yo kwinjiriramo. Milango ya kuingililia. Do it for the glory of God. Ufanye hivyo ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa haya micha kwanza. Nza guhera muri no studio. Ndanzia mu studio. Kuko ndarindiriye ivyuma birenga mamiliyoni. Kwa sababu nasubiri vyuma zaidi ya mamilioni. Nababwiye bari uko twatanze imodoka yacu kugira ngo tugure ivyuma. Niliwaambia watu kama tulipana gari yetu ili tuuze meja endeke vizuri. Abantu bariko baravuga ngo mufise ivyuma vya qualité. Watu wako nasema muko na vyuma vya qualité. Ngo na masauti ya qualité. Ça nous a coûté notre véhicule. Eti viliuza gari yetu. Byadusabye ko dutanga imodoka. Viliomba tupane gari ya. Ariko nangora nturashima Imana ko munezerewe ibindi Imana izobiduha. Hakuna tatizo kuwa mnafurahi, yengine yote Mungu atatupa. So ubu rero sasa hivi cyo tugiye gukora nico. Kile ambacho tunaenda kufanya ni hiki. Aho usika urasuka ukavuga in the mighty name of Jesus shetani soka. Mu izina rya Yesu shetani soka. Kwa jina la Yesu shetani toka. In the mighty name of Jesus Satan go out. Donc ni bibiri. Mu izina rya Yesu shetani soka. Aho shira mazi uzobushiza ya maraso. Ni viwili unasema shetani toke kwa tia macho na kuna weka down. So twebwe dukeneye cyambere je kintu cyambere ndiko ndakorera ko cyane ni media now. Cha kwanza cha niko natumikia iko kwa hivi ni media. Ego. Media ngo mbishika hano igira imodoka ngomba ko media ishika hano muri excellence. Nahitaji media ifike ku vitu vizuri, we na gari, we na vitu vyenye kuendelea. So I dream to have my TV. Diteguye kugira television. Niko tayari kwa kufanya TV. So soon and very soon. Hapo panakuja. Alors urugendo rwa 6 rusaba sometime ikiguzi. Kuwa na vitu vizuri vinaomba kujitolea. Mwese mko mnavuga ngo video isa neza. Mwese mko nasema video inafanana vizuri. Ariko sanuza vyasavye ko ngenda na maguru kwanza gato. Lakini vinaomba nitembe na miguu kidogo. Nao bitashobora kumara imisi 3 cyangwa. Hata habiwezi bikafaa siku 3 wala 4. Imana za kwihutira kuma imodoka nabii. Mungu itafanya haraka kunipa gari. In the mighty name of Jesus. So tugerero gukora. Tunaanza kutumika. Thank you.
bamaze kuva online. They are so serious today. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Testimony gonna follow. 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 Thank you, Holy Spirit. Ndabona Lydia avuze ngo niho turi. Ndabona Renova avuga amen. Chibalonza avuga merci Seigneur. Antuka nanje ndatangaye. Imana imaye akaryo ko gukorera ama deliverance amazu menshi cyarimwe. Ndabasavye ngo kuva kwa gatatu mutangure gushinga intahe. Shuhudia kuko Imana iko irambwira ngo débloquer. Ibintu byinshi bigiye kuba débloquer. Ivyo warurindiriye igihe kirekire bigiye kuba débloquer. Agiye kuba débloquer mu madokima. Débloquer mu mafiançailles na mu mariage. Ingo zigiye gusubirizwa kanovera. Itiro rigiye gusubira kwitwa itiro. Iyerekwa rigiye gusubira kwitwa iyerekwa. Indoto zigiye gusubira kuba indoto. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que le Dieu d'Abraham localise icyo gikorwa cyo kwizera. Ko wizeye Imana, ukizera umuvugishwa. Ukwizera Imana biguha gushikama. Ukwizera umuvugishwa biraguha intsinzi. Wagize neza kuyoboka la direction prophétique. Rimwe na rimwe ivy'ubuvugishwa bisa n'ibintu by'ibisazi. Ni naho nyene habitswe ubushobozi. Joshua yabwiye abantu ngo bazunguruke Yeriko. So Joshua uno munsi yabarekuye yuko musuka amazi muzunguruka inzu yanyu. Ubukene bwatembagaye. Muri stoke nuzosubira kubura. Uzojyama neza uvyuke neza. Uzovuga neza. Imana izokuvura ibiyago byabo mubana mu nzu. Ari urugo muri protege. Reka ndabikubwiza ukuri uno munsi. Umurozi azozi wawe azobona ikiyaga cy'umuriro. In the mighty name of Jesus. Urashobora kwatura nka Teresa ariko avuga ngo I receive more marriage. So it's better anyone to receive what you need to receive. Magni Paula Bununio Imani yaguhezagiye vraiment. Mungu anakubariki kabisa. Shadia sema napokea mmebora pokea. Shadi ngo arakiye umugabo mwiza. Imani bahezagire cyane. Mungu awabariki. So ndashima Imana kubwa Lambert na madamu we bari kumwe nanje nawe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya Lambert na mke wake. Magi avuze amen. So abarozi bo muri ako karere bari oblige kwimuka cange gupfa ni two things only. Iyo anga wahame wao wakufe ni vitu viwili. Kuko Imana iri kwira deblock ibintu. Kwa sababu Mungu iko nafungua vitu. Alors uzogerageza gusubira kubaka Yeriko. Mwenye tajaribu kujenga tena Yeriko. Joshua yavuze ngo uzogerageza kubaka ibihome vya Yeriko. Joshua alisema yule ambaye atajaribu kujenga ukuta wa Yeriko azocabura umwana w'imfura. Atapatana kosa mtoto wake wa kwanza. Ugerageza kubaka ibishima jango vya Yeriko. Mwenye atajaribu kujenga nguzo za Yeriko. Ngwabura umuhererezi. Atapatana kosa mu mtoto wake wa mwisho. Byaciye biba ku mwami yagerageje kubikora. Vilitana na kwa mfalme ambao alijaribu. Nanje ndavuze uko nyene. Na mimi nasema hivyo. Ariko double. Mbili. Uko ujaitwa Joshua, je nitwa Joshua. Ule alikuwa Joshua kini mimi ni Joshua mara pili. So you understand, n'avance vya Ancien Testament na Nouveau Testament fire. Nilishika vya Agano la Kale na sasa ni moto. Ndatuye yuko nakiri ya kwamba uzogerageza kubaka ivyo dusambuye. Atajaribu kuvunja ile ambayo tunajenga. Mu bisanzwe umwana w'imfura n'inkomezi izo inkomezi zugomba kugusamburira zizosambuka zose in the mighty name of Jesus. Mtoto wa kwanza ni nguvu ya kitu mwenye atahitaji kubomoa atakuwa na Rachel Furavuze ngo je reçois ma libération, tu es libéré maintenant. Joseph, bien sûr, reçois ton promotion. Joseph, ushike promotion yako. Kuva aho bankindiriye ko abarozi baragiye vraiment. Venarande baragiye. Venarande ati pale ambapo ari umuntu ndiko ndasengera. Kuna yule ambaye niko yambwiye ngo iyo umurozi agomba kumuroga. Ya, kama mchawi anahitaji ngo aramwandikira message. Ngo mukanya ndaje. Eti mko amunda nako. Bagaca bumva ku mabati pa. Anatana msikia kwenye mabati pa. Ngo genda uraba umwana mu cyumba araremvye. Ubura dadi.
ngo gendera mwana mu cyumba ararembye. Anapenda mwandikia eti wende angalie mtoto anaumwa. Agiye mu cyumba asanga umwana ararembye. Akienda chumbani anakutana mtoto yuko tabani. Akabwira ngo telefone umugabo we namukubise. Eti telefone mume wako nishampiga. Umugabo acambwira ngo amatwi ariko aranzunguruka ko ibintu zwi. Mwanaume utamwambia eti masikio siko nasikia vitu vya zwi. Iyo murozi yaranshavuje. Huyo mchawi amenisirikisha. Abandi bose ndabakubuza umukubuzo uwo mupanga w'Imana uriko ukora muhiga ndamumenya. Na tumikisha mfagia lakini huyo niko natumikisha mpanga. My Jesus. Mungu wangu. Thank you. Imana ibahezagire. Mungu awabariki. Bavuze ngo daddy barikiwa. Thank you. Eti daddy uhezagire. Dorine, I received my marriage. May the Lord give it to you. Turagushimiye mwami w'abantu. Turagukengurukiye kuko uri ivyirato byacu. Umuntu wese yabanye natwe afite agaciro. Nico gituma wemeye yuko duteramana nawe. Hezagira abano bantu. Turatuye yuko ari indwi nziza y'ibikogwa, indwi nziza yo kugukorera, indwi nziza yo kukubona. Indwi shetani atazoba gifise ikibanza mu buzima bwabo kuko n'ibirato byabo byahezagiwe. Ndatuye rero yuko aho tuzokwinjira hose, tuzokwinjirana nawe, aho tuzokwicarana nawe. Naomba heri katika maisha ya kila mwanadamu. Mungu wangu, baba yangu, wafurahishe nitafurahi. Kwa maana furaha yao ni furaha yako na ndio furaha yangu. Maana wewe ni Mungu ambaye unapenda kuona watoto wako wakifurahi. Asante kwa leo, asante kwa kesho, asante kwa siku ya pili, asante kwa siku ya tatu, asante kwa siku ya 4, asante kwa siku ya 5, asante kwa siku ya 6, asante kwa siku ya 7, maana tutaiona miujiza na ishara. In the mighty name of Jesus. Oh.